inshuti bakunzi bacu bo muri Life Media, reka tubaramutse kandi uno munsi nkuko mubibona dufite abashitsi, ibintu bimeze neza, ibintu sinzi ko no bivuga. Imana navuga ati reka tuvuge Imana iteka. Hama rero twagendewe n'umukozi w'Imana. Sinzi ko no budondora cyangwa ndakudondora cyangwa bidondora icyo mubona. Okay, bidondora. Murakoze cyane abakunzi ba Life Media, ndabaramukije cyane mu izina rya Yesu. Amen. Yego, Imana bihezagire cyane. Jewe nitwa Emery Ndikumana, hanyuma n'umupapa, ndubatse, mfise abana babiri. Wow. Yego, hanyuma ndumwe mu bagira ubuntu barakira agakiza. Mu ncamake n'ibyo ntaguciriyemo umbwiye kusa abana babiri. Yego, Umaze imyaka ingahe wubatse? nubatse mu 2018. Bayuko ndikondegereza imyaka ine. Ya, bimeze neza vraiment. Numva Imana yagize neza imyaka ine uri mu rugo, biba bimeze neza. Ndumva ufite intahe nyinshi, ufite n'ibintu ushobora gufashisha abantu. Yego. Hari indirimbo uheruka gukora zingahe? Zitandatu. Yego. Ziya ndirimbo je nazumvirije ibintu byo kubesha, ndamaze kuzumviriza hari ukuntu zimeze. Sinzi ndakekana nawe uri kuratwumvisha bakumaze kuzumva ni irimo uyiriko urumva uravuga. Ni indirimbo nziza. Indirimbo ni nziza dukwiye ibyo kubesha. Uwo tubwira ngo iri kuravuga wahise amaraso ya Yesu. Yego. Itekeye impambi yihe uvuga ati wari wifuje gusangiza iki abantu kugira ngo ukore indirimbo nk'iyi? Yego, murakoze cyane nkuko muvuze. Mperuka gusohora, nakoze indirimbo zitandatu. Album yanje ya mbere igizwe n'indirimbo zitandatu. Hanyuma reka mvuge kuri iyo iri kiravuga. Ivuga ngo amaraso ya Yesu. Ijambo cyane message Imana yampaye kuri iyi ndirimbo ivuga ngo amaraso ya Yesu. No kugira ngo mbarire abantu yuko amaraso ya Yesu akomeye. Amaraso ya Yesu, mwe mu nyumviriza abanyumviriza barashobora kwibaza bati none amaraso ya Yesu ni biki? Amaraso ya Yesu, reka mbanze mvuge Yesu ni Imana imwe mu butatu mutagatifu. Hanyuma isi Adamu na Eva bamaze gucumura, murazi yuko umwana w'umuntu yaciye abakure y'Imana. Umwana w'umuntu aca baruhebwa kubera yakoze ibyaha, yarenze ku mabwirizwa Imana yamuhaye. Hama rero umwana w'umuntu aca bakure y'Imana. Hama rero sinovyinjiramo cyane, benshi mu bariko baratwumviriza murabizi ingene vyagenze. Ariko Imana kubera ikunda umuntu, yaciye ituma umwana wayo w'ikinege, hanyuma araza kuducungura. Aza gucungura abantu. Nta yindi mpongano yashobora gutangirwa ibyaha umwana w'umuntu akora canke yakoze canke azokora atari amaraso ya Yesu. Rero umwami Yesu Kristo, murazi yaradupfiriye, yaratubambiwe igorogota ku musaraba. Murazi wa musoda kugira ngo aducungure. Hari akandi kantu wavuzemo ngaho akajambo je kanshituye ngo ni laissez-passer, ngo ni murekarengana. Ni gute amaraso ashobora kuba laissez-passer? Donc ngo umuntu yinjire mu ijuru abantu batahitaho. Murakoze cyane. Reka ndabishura mvuze mu ncamake utuntu nako ndavuga ndaduheze mwacha ndabishura kuri ico kibazo. Rero umwami Yesu Kristo aratuvira amaraso, yatuviriye amaraso. Murazi ingene vyagenze Golgotha, ingene bamucumise bamubambye, yavuye amaraso menshi. Ayo maraso niyo atweza, niyo yeza umuntu wese amwizeye. Yizeye umwami Yesu nk'umukiza n'umucunguzi wiwe ubugingo bwiwe. Ayo maraso umuntu iyo yihanye ibyaha acamwo amwoza ibyaha byose bigahera. Hama mbere yuko nishura kwico kibazo canje mu menyesha makuru, imbere y'aha hantu ngo amaraso ya Yesu ni impongano imwe budende, n'umuti umwe budende uvura ingwara y'icaha. Unyicaha ni ingwara. Rero ico caha ntikivugwa na ya miti tumenyereye, imiti ya malaria canke tuberculose canke ibiki n'ibiki, bivugwa amaraso ya Yesu.
rero amaraso ni imponga nimwe rudende ikanishira kuri ico kibazo canyu rero uti rero ni laissez-passer amaraso ya Yesu ni laissez-passer canke murekarengane mu rurimi rw'ikirundi laissez-passer murazi yuko tugiye mu buryo bw'umubiri tumenyereye ni ikintu umuntu yerekana kugira ngo agende aja ku mupaka muri ibihugu tubangikanije canke ibindi bihugu baravugana na visa sinzi abimenyereye abagenda kure visa ku bantu baja za Buraya za Amerika canke ahandi utagira iyo laissez-passer ntushobora kurengana utagira iyo visa ntushobora ntibakwemerera rero amaraso ya Yesu ni laissez-passer ni murekarengane yinjire mu ijuru ni ukuvuga umuntu wese yizeye Yesu Kristo akamakira nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe akaca yemera akozwa n'amaraso yiwe ayo maraso ya Yesu aca aba laissez-passer canke murekarengane niyo azotuma umuntu aja mu ijuru hama rero umuntu yanse kwezwa nayo iyo laissez-passer y'amaraso ya Yesu ayagira inshuti zanje biratomoye numva byumvikana urakoze cyane ku muco duhaye hama iyi ndirimbo iyindi duhurirako naho benshi bashize imitima ku byo badahurizako bigatuma bamwe bankana abandi bicana mutima duhurirako naho benshi bashize imitima kubyo badahurizako bigatuma bamwe bankana abandi bicana ntugirire nabi umuntu ngo hari ibyo mudahurizako kuko ibyo abantu duhurirako birakomeye cyane rwose urupfu turaruhurirako tuzopfa nawe uzorusimba kandi twese tuzozuka ducirwa urubanza na Yesu abagororotsi ntaru banza ruzobatsinda abanyabyaha bazoja mu gihano kitazoshira ntitwayirangiza ngo tuyimare sinoyirangiza ngo tuyimare ariko indirimbo nk'uko wavuze ngo ibintu nkoramutima reka mvuge nti suguje kuza ariko indirimbo nayo ndumva ari nkoramutima ariko ibintu wavuze ngo iby'abantu duhurirako birakomeye cyane ndagusabe mu munota umwe ugerageze uhe umuntu ariko adukurikirana message itekeye muri iyi ndirimbo message iri muri iyi ndirimbo nayihawe n'Imana indirimbo mu ntumbero yo kubarira abantu murumva rofre ingene message nyamukuru iri muri mbevuge ko ari rofre kajya akagira kabiri ku gitero ca mbere kavuga gati ntugire nabi umuntu ngo hari ibyo mudahurizako kuko ibyo abantu duhurirako birakomeye cyane message iri mu ubona kw'isi hari ibintu byinshi bitandukanye hariho ibituma abantu bankana canke bicana murazi hariho nk'amoko hariho imigambwe hariho n'amatongo canke muri kahise mwarumvise by'amadini abantu bakicana n'ibintu byinshi canke intara yego canke Imana yarabinyaguriye cane gose no hajya mu rugo abantu ivyiyumviro umugore n'umugabo bashobora gupfa ibintu
donko ibintu vyotuma banka canke bashihana kubera ibintu kajya kantu general babwiye muza murahera nk'umugabo akavuga ati madame utuntu guhera no kufyonda korogate duhere hajya munsi muko umudamu ugasanga yafyonze hagati na hagati ikace hera nabi umugabo ukazobura wa mugore we ntiwumva hanyuma umugore nawe ntavyumva umugabo rero byose byo byotuma baca bashihana hari abantu numvise bagwanye kabisa bapfuye korogate umugabo akavuga ati wewe uri ntumva wewe hama nawe umugore hajya rero no guca bugufi birakenewe umugore ntiyaca bugufi yavuze ngo ntumva ni wewe yaciye amwaka amakuru bapfuye utwo tuntu dutoyi hari ibintu abantu badahurizako byotuma banka canke bicana ibintu bimwe ni bitoyi n'ibintu binininya message hari rero ivuga ngo twihangane namba ari ibintu mutobereza ko n'umuntu ibitume mushihana canke mwicana canke twangana yego ariko twihangane tumenye indi message iri nyamukuru nuko umuntu atitwaye neza kuri bijya byose navuze ngo abantu bashobora gushihana ko ari byo badahurizako umuntu abyitwayemo nabi azohava ahereza mu muriro kuko ibyo abantu tuzohurirako mucamo nk'ibintu duhurirako kwisi n'ibidutandukana mugabo ibyo tuzohurirako ku munsi w'iherezo birakomeye cyane hariho urupfu urupfu ntabwo shaka ube warize utize umukene umutunzi ube rurangiranwa urupfu ni bavuga mwishuri twize ngo ni denominateur hariho n'akajambo kari mu biyo ndirimbo kavuga ati twese tuzopfa ntabwo tuzosima mbega iyo mu kirundi bavuga ngo nizigarira zina ngereka natanye canke natanye twese tuzopfa ningereka natanye nizigarira zina ngereka natanye ndaheruka mu kirundi ndumva ko atawuzoro ntawe uzorusima hama rero ubwa mbere n'urupfu ikigira kabiri naho tuzohurirako nizuka abapfuye bose bene data mutwumviriza tuzozuka mugabo rero hariho amazuka abiri ni kuvuga izuka rya mbere sino bidondora ngo ngiye muri bibiliya niho bivugwa neza mugabo mu ncamake abazozuka izuka rya mbere n'abantu bizeye Imana bapfuye bizeye Imana barakiriye umwami Yesu nk'umwami n'umukiza ubugingo bwabo mu ncamake abapfuye bihanye bazuka bazukire ubugingo budashira. Ibyo biri muri Daniel igice cya 12 kuva ku murongo wa 1 kugeza 2 naho ngo benshi mu basinziriye mu ivu ngo bazozukira bamwe bazozukira ubugingo budashira nabo bizeye Yesu hama rero bazoca bahurira muri iryo zuka rya mbere abo rero namoko yose mora mu Barundi amoko yose yo kwisi bizeye Yesu Kristo bitwaye neza bizeye Imana bagendeye agakiza bazoba bari muri iryo zuka n'abazungu bose babandi bose atanumwe hama rero bace bahurira mwijuru hari ikintu bene data nababwira ikintu finale abizeye Yesu abantu bakiriye agakiza bazohurira mwijuru mu munezero udashaka uko iyo ndirimbe bazohurira mu munezero udashira mwijuru hama rero akaga rero mvuge akaga umubabaro amarira n'amaborogo rero aho nari navuze izuka rya mbere y'abantu babahigwe hazoca ikindi gihe hazoca haba izuka rigira kabiri rero iryo zuka abazobona iryo zuka n'abantu bapfuye batizeye Yesu Kristo abo bantu bashihanye batihanye
umuntu ashobora kuba yarakoze ibyo byaha byo gushihana n'ibindi byaha mbwa n'ubu unyumviriza urashobora kwizera umwami Yesu ukihana bikaca bihera. Ndiko mvuga abantu banse kwihana bazopfa canke bapfuye batihanye bazoca bazuka bahurira muri iryo zuka rigira kabiri. Iryo zuka kabiri muri Daniyeli 12 aho nyene kuri rya 40 nababwiye havuga ngo bazozukira umaramara n'ibiteterego bitazoshira. Nukuvuga bazoca bazuka. Rero mu mpera byose hazoca abasentare y'Imana. Sentare y'Imana niho twese tuzohurira ko kabisa. Twese tuzohurira kuri sentare y'Imana. Mu ibyo duhurira k'abantu birakomeye cyane gusumba. Hama rero Yesu aciye urubanza ace abarira abagororotsi bace baja mw'ijuru, bace bahurira mw'ijuru. Babarira abo batizera Yesu bapfira mu byaha bace bahuzwa n'umuriro. Ico gihe bazovuga bati duhuriye ngako bazokwicuza bati bya bindi tutahuriza ko kwisi byari ubusa. Aravuga ngo urupfu turaruhuriyeko, yego kuzuka turaruhuriyeko, sentare y'Imana. Abagororotsi bazohurira ku kuzukira umunezero, abanyabyaha bazohurira nabone ku kuruhukira babaro importe, yego ubwoko bwabo, urukoba rwabo, niba ari umuzungu atari umuzungu. Yego iyi nayo iyo ndirimbo ivuga ku rupfu, message Imana yampaye. Urupfu turaruhurira ko ibya bintu navuga. Yego iyo message Imana yampaye ivuga ngo akira agakiza ukiri muzima, kuko abantu batakiriye agakiza bazorira bicuza igihe cyararenganye. Kubera nabwiye yuko twese tuzopfa, ntawe uzorusimba, nta n'umwe azorusimba. None rero ku neza yanje namwebwe twese abanyumviriza bose twakira agakiza, kuko kugira ngo niyo twapfa tuzopfire muri Yesu. Mwabyumvise n'umupolisi w'Imana atwara umuntu atamwese mangadamenya, ni ukuvuga ngo ntiruteguza. Yego hama message iri hariya kigira gatatu haravuga ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami. Ibyo biri mu byahishuriwe Yohana 13 namba nihenze umurongo wa kangahe, namba ni wa 15, reka mvuge chapitre base 13. Uwo murongo uvuga ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami. Yego abo bapfira mu mwami nibo ino bivuga yuko ari bo bazozukira ubugingo budashira. Nuko rero mugenzi wanjye nyumviriza, nanje nibwira twizere umwami Yesu, tuze dufigire umwami. Niyo message Imana yampaye. Ndirimbira aka kantu kanyu. Hahirwa abapfa bapfira muri Yesu, kuko bazoruhuka ubutame bwabo, bazozukira ubugingo budashira, bazobana n'Imana hamwe n'abamarayika. Hahirwa abapfa bapfira muri Yesu, kuko bazoruhuka ubutame bwabo, bazozukira ubugingo budashira, bazobana n'Imana hamwe n'abamarayika. Ariko abapfira mu byaha baragowe, bazozukira igihano kidashira. Niwihane nshuti ukiri muzima, kuko inyuma y'urupfu nta kwihana kuriyo. Ariko abapfira mu byaha baragowe, bazozukira igihano kidashira. Niwihane nshuti ukiri muzima, kuko inyuma y'urupfu nta kwihana kuriyo.
uriyo bana inshuti yanje ikiganiro bavuga ngo iki mu mugani w'ikirundi ngo akaryoshye ntigahora mu itama ntikaguma baca bakamira. yego Umushitsi wacu je yanyoheye, sinzi ko nawe waryohewe. Niba waryohewe watubwira muri commentaire, utubwire icyo umwibaza ko nimumutera intege. Afise channel yiwe yitwa Emery Ndikumana, mushobora kuraba channel yiwe ya YouTube. Hariko izi ndirimbo ziriko muzirabe, ariko ntimuzitereshaje, muze muraziraba. Ushaka partage link ku bandi kugira ngo tumutere intege nawe. Hama ndakubaza akajambo kubera umwanya uratujanye, akajambo wosozererako ubwira umuntu yatwumvirije nakahe? murakoze cyane. akajambo nosozerera ko nobwira umuntu wese ariko arankurikirana nuko Imana yampaye message mu ndirimbo mu buryo butandukanye. Butandukanye. Hariho message nizofasha muri reconciliation cyangwa ubwiyunge. Hari indirimbo ziremesha nko mwavyumvise, n'indirimbo zo kwihana zivuga ko mu isi turi ingenzi. Twihane. Ni kuvuga ngo sinobihereza ngaha mu ncamake. Niyo message Imana yampaye, cyane mfise umuhamagara Imana yampaye mu buryo kuririmba, kandi hariho na message mu buryo bwa predication, amajambo niteguye kuzovuga mu buryo bwa predication. Rero umuntu wese yifuza gufatikanya nanje yogira sabone cyangwa subscribe kuri channel yanje, ko niteguye kubaha ibindi byinshi, kandi mugire partage kuko nahawe ubutumwa. Nawe ugira partage, Imana izoduhana umugisha ko nawe uzoburi kuravuga ubutumwa. Hanyuma n'uwifuza gushigikira umurimo, murabona yuko ari ama audio, n'uwifuza gushigikira arahawe kazi ko arakendewe n'amavideo. nuko Imana beza gihe jene nabibabwiye. Reka ndabashimire, nizere ko ucugenda kuvisita, wowe urakurikirana ucugenda kuvisita Emery Ndikumana kuri YouTube. Hama urabe ugire sabone, ukurikirana ibintu vyiwe kuko byukuri uyu mugabo araryoshe. Imana yamushize mu bintu biryoshe. Karibu kandi ikindi gihe. murakoze cyane. Yeah.